Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye mu gitondo c'uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse no muri Australia. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka ka zina muntu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi kumwe no hakurya y'imbibe zaco mu yandi makungu ya kure. Ijambo rya Perezida Neva rizotuma amabakorwa n'imbonerakure yiyongera ku bwa Karina Tatsakian. Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimagije kuri uwu wa 26 Myandagaro uruhara rw'imbonerakure mu kugira amarondo y'ijoro no mu gucungera imbibe z'igihugu. Ku bwa Karina Tatsakian asanzwe ari umutohoje akorana n'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu IDHB, iryo jambo rizotuma urwaruka rwa CNDD-FDD rwumva ko ruhimirijwe mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi, harimwo ko abantu bahagarikwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, gufata abantu bunyamaswa n'ubwicanyi vyiyongera. Ivyo ndaza kubikugezako mu buryo bw'idonido ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa ni uko utaja kure. Nayo kandi abasitanteri 4 barahagaritswe mu mabanga. Abasitanteri 3 barahagaritswe mu mabanga ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ku wa 28 Myandagaro 2023. Mu vyo bagirizwa harimwo gusesagura amatungo ya leta, kudakwirikirana neza abanyagihugu no kutubaha ababakurira. Nayo uwugira kane vyari vyamugendeye uko nyene ku wa 10 Nyakanga. Ni inkuru itari nziza kw'abo basitanteri 4. Utegerezwa gusa kubana natwe nayo nyene ndibuze kuyikugezako mu buryo bw'idonido ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo muri komine Rugombo abubakanye batowe bapfiriye mu rugo rwabo. Ni inkuru iteye agashavu ndetse inababaje cane. Uwitwa Tarisise Nsanzamahoro w'imyaka 49 n'umupfasoni wiwe Tereze Nzahabonimana w'imyaka 52 basanzwe aho bapfiriye ku rugo rwabo kuri Uwimana mu gitondo kw'ibarabara rya gatatu rya komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Umwigeme w'abo bavyeyi akaba abona ko bishwe, agasaba ko ababikoze bahagarikwa bagahanwa. Mu ntwaro baremeza ayo makuru bakavuga ko amatohoza yatanguye. Kubw'intahe zitangwa n'umwe mu babanyi babo bari bubakanye, uwo muryango ufise abana 8 warasangiye urukanywa n'abagenzi mu bunywero. Abo bubakanye haheze imyaka bikekwa ko hari abarozi boba baranyoye inzoga zirimwo uburozi. Bishoboka ko hari umuntu yagombye kwihora kuko abo bahisi kenshi bari biketswe ko uburozi bwahitanye abantu benshi. Uko akaba ari kuwundi mubanyi ashimangira. Kubw'isoko mu bijanye n'umutekano, amatohoza ariko arakorwa, haramaze gutuma hahagarikwa abantu 3 ubu bariko barabazwa kandi bapfungiwe mu gasho ka komine Rugombo. Abaryango b'abahisi bariyamiriza urwo rupfu rw'abantu 2 ataco bagirizwa, hama bagasaba ko hoba ibipimo kugira ngo hamenyekane icabishe. Musitanteri wa komine Rugombo haremeza ayo makuru hakongera ko amatohoza yimbitse abandanya ngo ababikoze bose bahagarikwe. Gilbert Manirakiza asaba abo arongoye gukorana n'ubutungane n'igipolisi muri iki gihe c'amatohoza no kwirinda ingeso yo kwihanira. Nayo hano makuru mu buryo bw'idonido ni uko ijambo ngo rya Perezida Neva rizotuma amabakorwa n'imbonerakure yiyongera ku bwa Karina Tatsakian. Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimagije kuri uwa 26 Myandagaro 2023 uruhara rw'imbonerakure mu kugira amarondo y'ijoro
no mu gucungera imbibe z'igihugu. Ku bwa Karina Tatsakian asanzwe ari umutohoji akorana n'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu IDHB, iryo jambo rizotuma urwaruka rwa CNDD-FDD rwumva ko ruhimirijwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi harimwo ko abantu bahagarikwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, gufata abantu bunyamaswa n'ubwicanyi vyiyongera. Umukuru w'igihugu Neva yavuze ijambo rimuvuguruza ku bijanye n'imbonerakure kuva agiye ku butegetsi, yahora yama azihamagarira kuja mu bikorwa by'iterambere, akazibuza ivy'umutekano no gutohoza no gutoteza abakeba. Ayo majambo yari meza, mugabo ku wa gatandatu ku munsi wahariwe imbonerakure yasubiye inyuma mu guhamagarira imbonerakure gucungera imbibe z'igihugu n'amarondo y'ijoro. Ayo majambo arateye amakenga kuko atawuzi ivy'imbonerakure zakoze mw'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu nk'uko bivugwa na Karina Tatsakian mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Ayo majambo y'umukuru w'igihugu ashobora gutuma imbonerakure zikomeza ubugizi bwa nabi harimwo uguhagarika abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, kubafasha kubafata nabi ndetse n'ubwicanyi nk'uko bivugwa n'uwo muhinga amaze imyaka irenga 25 atohoza ku bijanye n'agateka ka zina muntu muri Afurika y'ibiyaga binini. Kwihanira Ndayishimiye yarana hari ukuntu inkuru igera ugahita uvuga uti ino mbwa rebera. Kwihanira Ndayishimiye yaranagabishije abamufasha bamunzwe n'igiturire, yavuze ko azobashikiriza abanyagihugu babihanire bonyene, sinzorindira ko baja mw'ibarabara mu myiyerekano. Agashimika avuga ko abanyagihugu bagira imyiyerekano kubera indongozi zitubahiriza agateka ka zina muntu. Uburundi burafise ubutungane naho ico gisata kirimwo ingorane. Iyo umutegetsi canke uwundi muntu ariye ibiturire, ubutungane nibwo bukora akazi kabwo. Abajejwe ubutungane bategerezwa kugira amatohoza, hakarengutswa mu butungane uwakosheje. Guhereza abanyagihugu umuntu ngo bamwihanire si wo muti, ahubwo bizotuma bamenyera kwihanira. Umukuru w'igihugu yategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo hateze imbere igisata c'ubutungane mu guteza imbere ubwigenge bwaco kikabona gukora neza. Nguko uko bivugwa na Karina Tatsakian. Agateka ka zina muntu. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yaravuze ibijanye n'agateka ka zina muntu ni vyiza kubw'uwo mushakashatsi wa IDHB. Mugabo ibintu amaze gukora ni ibihe vy'ukuri? Amajambo meza no gukura bamwe mu ndongozi ntibikwiye. Nimba ashaka ko abarundi bemera ivyo avuga, hategerezwa gutuza kudahana biboneka mu barongozi bo hejuru bigize ibidakorwa ko bagirizwa guhonyanga bikabije agateka ka zina muntu hakaba haheze imyaka myinshi, kandi abafasha Uburundi benshi bomugirira icizere igihe abo bategetsi bo hejuru boshengezwa. Nguko uko yasozereye avuga. Naho iryo jambo risa n'irisubiza inyuma icizere abantu babirabira hafi mu Burundi no hanze bari bamufiteko mu bijanye n'agateka ka zina muntu no kurwanya kwankana bifatiye kuri politike, iryo jambo rya Neva ryakiriwe neza n'abanywanyi b'uwo mugambwe wahoze ari umuhari CNDD-FDD wagiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 kubera amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi yashizweko umukono muri Myandagaro mu mwaka w'2000. Nayo mu bindi kandi abasitanteri 4 barahagaritswe mu mabanga. Abasitanteri 3 barahagaritswe mu mabanga ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuwa 28 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2023. Mu vyo bagirizwa harimwo gusesagura amatungo ya leta, kudakwirikirana neza abanyagihugu no kutubaha ababakurira. Uwugira kane vyari vyamugendeye uko nyene ku wa 10 Nyakanga. Ni abasitanteri b'amakomine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, Kayanza mu buraruko, Busoni mu ntara ya Kirundo mu buraruko na Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Renovas Ndayihebura yahora arongoye komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yagirijwe kunyuruza itoni 15 z'isukari yari igenewe iyo komine.
abategetsi bo hejuru harimwo umukuru w'inama nkenguzamateka bari basavye ko akurwa. Itegeko ry'umushikiranganji ryo kuwa 28 Myandagaro ryagiriza Sindayihebura kudakwirikirana neza urudandazwa rw'ibintu vya nkenerwa bigenewe abanyagihugu aramutswa. Musitanteri wa komine ya Kayanza Gilbert Nyandwi yagirizwa kutubaha abamutwara, gutunganya nabi amatungo rusangi no kudakwirikirana abanyagihugu biwe. Uwundi yahagaritswe ni Dismas Nsavyimana yari arongoye komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, yagirizwa kunyuruza isukari yari igenewe abanyagihugu biwe. Uwundi yahagaritswe ni Nikodeme Ndahabonyimana yari arongoye komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Hari kuwa 10 Nyandagaro akaba akekwa ku gukorana n'abaroberi ba FRN b'Abanyarwanda bavugwa mu ntara ya Cibitoke. Yagirizwa kudakwirikirana abanyagihugu, guhungabanya itunga rusangi no kutubaha abamutwara. Uwahoze ari musitanteri wa Busoni yarapfunzwe gatoya. Uwahoze ari musitanteri wa komine ya Busoni yarahagaritswe apfungirwa mu gasho k'igendereza Ingozi. Yaciye arekurwa kuwa 2 mu gitondo. Amakuru ava mu gipolisi akaba avuga ko amatohoza abandanya. Umushikiranganji Martin Niteretse yategetse babura amatari n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura gushira mu ngiro ubwo nyene ayo mategeko.